kubera ama depression kubera ibyo abavyeyi baciyemo, kubera ko decision bakoze, kubera amadeni bafashe. Nago ari twebwe turi responsible gufata iyo burden, gufata uwo muzigo wawo wose. Izo nazo ni trauma umuntu ashobora kugira. Abavyeyi bagushaho stress wafashe, bakujya barihira amabiri, ibyo abavyeyi batashitseho is not my problem. Banjire umukozi wabo to a degree of abuse. Nanje nkene freedom, nanje nkene kwicara hasi, nanje mvuga ati what is my passion, where do I want to go in life, kwera ikinavutse. You know, shura kugura perfume collection ngo nipoma ariko ndacari kujya kazi nashaka. Dream yanje ikirapfa, imyaka yanje ikiragenda, and the main thing nacamenya kwisi nuko wewe uri responsible for your own action. Ntuzazeke utamwe kublaminga abandi bantu ahantu utashitse. It is your responsibility to take care of yourself now and umenya aho ushika. Apana baadaye blaming abana bavyaje baheza za trauma n'ubundi kacihinduka ya cycle. Shali, kaze kumbonesha kure DICOBU TV, igisata cha DICOBU ni Ishirahamwe ry'abarundi baba muri Leta zunze za Amerika. Shali, kaze turabara mu kije. Murakoze cyane, mani bahezengere. Twidondora. Yes, kumazina twa SHALILOT WAMAHORO, abamba muri Colorado Springs. Shani, umaze imyaka ingana iki muri Amerika? Muri Amerika ndamaze imyaka 15, naje muri 2008. Wajungana gute ko mbona ukiri muto? Naje mfise imyaka 8. Woba wabigenje gute kugira ngo ugume wumva kandi kuvuga ikirundi neza uko? Nyine kuvuga indimi yacu was a must for me. Ni ikintu nishizemo, ni ikintu navuga ko cyantumye ntatakaza imico yacu, culture yacu, background yanje. Naho akamaro ko kudatakaza imico na background yawe? Yes, utamenya aho wavuye ntabwo wamenya aho ugiye. Shali, uri umwe mu rwaruka rukuriye ku mugabane wa Amerika ariko akaguma ariko arahimiriza yigisha abandi imico n'akaranga k'abarundi kazi. Shali, uwo mutima n'iryo shaka urikura kuki? Umutima ni ikintu nyine navuga ko navukanye naco. Kuva nkiri mutoya nari nzi ko ndi umunyafrika and above all ko ndi umurundi, and ko nanakimwe kizantandukanye niyo icyo kintu kirimo muri ngiye kuvuga ko I have to help my country, I have to make Burundi known, especially ko naronse no chance kuza muri Amerika, that it makes it even more possible. Nk'umuntu yaje afite imyaka 8, byarakoroheye kugumana ubwo rurimi kubera uravye aho umuntu ababaye abafise muri neighborhood canke mu kibano nta numwe abavuga ico kirundi, kwishuri nta numwe abavuga ico kirundi, abavyeyi kenshi baba bari mu buzima abo muba muri kumwe baramuvukana. Byarakoroheye kugumana ico kirundi? Ikintu cyambere nyine uzi niyo passion, ariko n'ubundi I took steps. For example, kumviza abavyeyi bako bavuga iyo ndimi, bamugirira stories iza kera kuntu babayeho, and also listening to indirimbo z'abanyafrika zo mu Burundi. And then in step based on passion yanje iri mutima wanje, I wanted to go back, so nafashe several trips back mu Burundi, East Africa as a general. Nkagenda nkabayo nk'amezi 3 nkagaruka, nkagenda nkabayo nk'amezi 6 nkagaruka, ndiko natekereza ikintu nakorayo cya zumingi muri Afrika, nkafasha abanyafrika bacu, East Africa, Burundi. Abenshi mu rwaruka ruza rukiri rito canke abavukira ngaha barakunda kugira ibibazo vya integration. Shani, nka umwe mu bantu baje ukiri muto kandi ndabizi kubona uravye abagukikije, abo mwazananye, abantu baba muri community yacu,
ugwaruka rurakunda kononekara vyoba biva kuki nizahe strago bafesinga? First of all nuko abavyeyi baje ari hano nyene ari bashasha, natwe tuza hano ari bashasha, so abavyeyi bacu nibo baba bafitiye ubwo bushobozi kutuha ama advice ntiduce mu izo nzira, ariko kwa nabo batazi imico ya hano nyene twese dusanga tuko turiga Amerika together. So ugasanga umwana mutoya ahoranye n'abagenzi babi cyangwa neighborhood mbi yahaba, ugasanga nyine yatwawe nk'uko next time ari mu gasho, next time akora ibintu bitumvikana, insina giye bayishize muri ntuza muri case bitumvikana, ibyo byose nibyo bituma usanga baguyemo ibyo bintu. Noneho kugira ngo uri karazi no munsi kugira ngo utaraja muri zo ngorane ntazazigwemwe hoko gwiki? The first thing na advising abantu bakora bava muri Afrika baza hano ni gutekereza ko Amerika ntago ari ijuru, Amerika ni isi kandi isi isabwa kugenda kuri system. So uje muri Amerika genda kuri American system, and muri American system ni kuza ufite imipango yawe ushaka gushikaho, ufite vision, nimba ufise umuryango ukaganiza umuryango wawe ibyo mushaka gukora, mukagenda nyene muri steps gushikaho mushaka gushika. Mutabigenje nk'uko musanga muko murasamara mu bintu, mukagenda amadeni, mukagenda mu bintu byo kwiheba, mukagenda mu bintu byo ku integrating ahantu hatari wanyu, mutari kumararonkamo n'inyungu by'ukuri. Ubu uramaze imyaka 15 simike uri kurabiraba ubuzima bwaha, amabire ni menshi, abavyeyi baba bakeneye kuriha inzu bamwamwo, ama assurance baba barafashe amadeni y'imiduga, bafise imiryango yindi bafasha muri Afrika. Uko kuyagisha abana, uko kuba hamwe nk'umuryango, ubona vy'ukuri bishoboka? Birashoboka. When it comes to family, especially as Africans, byose bisaba urukundo, bisaba to make time, bisaba to make schedule, because utitaye no ku muryango wawe n'ubundi future yawe uri kurayangiriza. So na advising abavyeyi bose kugera abana babo bakaza babaganiriza, bababwira what they able to know, cause nabo n'ubundi bavuye nabo muri Afrika tuko turiga together. So ni kubyirana inama nyene. Nizahe ngaruka mbizo tutagirana inama nk'umuryango? Ni nyinshi cyane. Usanga abana bari kwakora ibintu byabo ku mafoni, bapanga gahunda zabo n'abajya bagenzi babi, bahurana kunywa nyene bya rumogi by'ama club, cyangwa kumva umwana nago yumvishe ko akundwa, umwana nago yumvishe ko abonwa, nyine gatama nyene zanzira mbi arizo nyine yihitiramo avuga ati abavyeyi banje nago nterinji kagenda handi hantu nibazo ko banterinji. Narabonye kuri social media zawe uriko uravuga ko ufasha abantu vya interpretariya, ni business cyangwe ni charity? Yes, mfite service yo ku interpreting no translating from Ikirundi Ikinyarwanda, next time ndagerageza. So translating muri job application, ndabikora muri banks, ndabikora muri anything ukeneye byose, as long as ni gutranslating imizo ndimi zitatu ndabishoboye byose. Ni ikintu nkunda, ni ikintu kinjohera, ni ikintu nanje tukiva muri Afrika dukeneye ko naho twaronse. So the service ndi here to offer it n'umutima wanje wose ku barundi bahari, nagari menshi, unza muri price. Ubikora kuri telefone cyangwa abantu barakurondera mukagenda mujana? Byose birashoboka, ababi n'imikorano bararondera tukajana, ariko abari kure ku ifone birashoboka. Ubikora kinyamwuga, waravyize, uri certified cyangwa uracabikurikirana? Ndacyabikurikirana, ariko all I know is ni ikintu nyine nakoze. Hari ikintu mu buzima wumva kikurimo kiza easily, kivamo gisohoka, gusanga wewe usanga uri kwagikora,
so uko niko meze mu buryo bwa iyo service ntanga, ni ikintu nkunda kandi kindyohera mu mutima, mfashije umuntu atarazi ico Congereza akaronka akazi, agatahura ibintu vyiwe vya banki, situation yiwe ya banki mu Congereza. Hari n'ibindi nabonye udandaza online, ibintu vyo mw'ijosi vyo ku maboko biba bikomoka canke biba biva muri Afrika. Kubera iki wahisemwo iyo type of business? Iyo nyene yari business idea natanguje nkiri mutoya. Ndiko nagerageza nyine mu bushobozi bwose, ni incorporating myself in the African business, and aho ziva ni secret nibanga. And ni utu necklace turiho amadarapo yo mu Burundi, amadarapo yo mu Rwanda, amadarapo yo muri Uganda, amadarapo yo muri Kenya, hamwe n'utundi tudafite n'idarapo gusa dufite shape yo muri Afrika. Intumbero y'iki kiganiro ni ukugira ngo vy'ukuri tumenyekanishe ibikorwa abarundi baba bari hanze y'igihugu, business zabo zikure kandi zaguke. Shali, turagukeje kandi turaza kubwira n'abandi uwo babikeneye ivyo bintu yo kurondera. Mufise store canke uwo bikenera wese yo mwobishipinga bahaye adresse? So ubu nyene ndiko na operating muri in person. Kenshi na kenshi ndabironka ari vyinshi ugasanga biri vyagiye. Abana baradukunda cyane utu necklace, ariko so far nari mfite store, mbona ko guma ndabironka bikagenda vuba, reka nayi closing down, ariko nyene birashoboka ko nayugurura back. Kandi bijeje na shipping ibyo biri very easy. Meje gushipinga muri Washington, na shippinze muri Texas, Tennessee, Arizona, byose umuntu ari wose muri Amerika ashobora kumushipinga aho nta kibazo. Hari n'uwundi mugambi nabonye ufise wo guhuza no gushira hamwe ugwaruka ruva mu Burundi, uwo dusigurira vyinshi kuri uwo mugambi wawe? Umugambi wangiyemo hirya y'ejo, no mugambi nuko nipfushije ko nateranya hamwe Ababurundian abatoya, ama youth. So ndatekereza ko nabigenza hazamo akantu kambyira ntangure WhatsApp group yitwa Terimbere Burundian Youth, akaba ariyo natanguye. Nagura ifite abantu barenze 50, nako nifuza ko twarenga ngaho. And imwe group ni gufashanya n'Ababurundian Youth ku bintu byinshi bijejwe budgeting, ama finances, ama credit card, amadeni, bakavye ama testimony yabo kuntu byabagendekeye ibyo bize, so that ntaje n'abandi bantu babicamo. Turashare ibitabo dusoma, kazi ibitabo ni byiza for education. Biruta social media, so ibitabo dusoma, ama advice, and also tugasharing country yacu, tugasharing trauma twaciyemo n'ukuntu twayi overcominze, turayidugaho n'ukuntu bunye turi sawa. Budgeting ni iki? Ni ko umuntu ashobora gufashwa budgeting? Kumenga umushahara w'umuntu awujera uko avyumva n'uko abibona? Ico rero nico kibazo abantu benshi bafise n'abantu bakuru. Budgeting ni ikintu ciza, ni ikintu kiri amazing, ni ikintu kigushikana kure mu buzima. So what budgeting is, ni uko uronka amahera income, right? Ukayaraba nangahe, ukaraba amambiri nangahe, ukaraba ibikenewe, ukaraba ico wifuza kugura n'ibikenewe, ibyo bintu ukabicomparing. For example, kugura ibintu by'amadolari 200 cyangwa ikintu cy'amadolari 500, ndakugitekerezaho. Niba ukora amadolari 15 17 ku isaha, unagutekereza n'amasaha angahe y'ubuzima bwanjye mba ntakaje ku kazi. Kenshi na kenshi ndakunda kugura ico kirato uzacu kubita muri closet kweki wa mabizi mu kazi, ibyo ni ibintu abantu benshi bakeneye gutekereza before batwaswiping izo card zabo, bataswiping intuzi za credit card. Tekereza amahera yawe, ndonka 17 ku isaha, ndonka 20 ku isaha, it doesn't matter. Ukicara hasi by yourself, ukicarana with yourself, ukagira budget. Nyine gusavinga ya nyene kubera iki nshaka gushikana hana mu buzima bwanje. Ariko umuntu adafite budget afite ikibazo. Ku bijanye n'ibitabo, ni ivyahe bitabo mubona bifise akamaro, byogirira akamaro gwaruka ruva mu Burundi? So ibyo bitabo nabyo kenshi na kenshi is about also finances.
ariko to touch bases on ibintu by'urukundo, about life, about our health, about our mental state, and about living a life worth living. Murayaga trauma n'amasirago woduturorero matrauma y'ibiki? Yes, for example, hirya y'ejo twari dufite topic ivuga ko ibyo ababyeyi baciyemo, amadeni y'ababyeyi, decision bakoze, nago ari twebwe turi responsible gufata iyo burden, gufata uwo muzigo wabo wose, you know, turabafasha ubushobozi dufise, but ntitube burdened, tugwe ama depression kubera ibyo ababyeyi baciyemo, kubera poor decision bakoze, kubera amadeni bafashe. So ibintu nk'ibyo, izo nazo ni trauma umuntu ashobora kugira. Ababyeyi bagushaho stress bafashe, ugakora akazi ka nursing, bakubye bariye amabiri, uko ntabwo ariko bigenda. Kandi iyo ni ikintu umuntu akeneye guhealing, amenye ko ibyo ababyeyi batashitseho is not my problem. Banjire umukozi wabo to a degree of abuse. Nanjye nkeneye freedom, nanjye nkeneye kwicara hasi, nanjye mvuga ati what is my passion, where do I want to go in life, kubera iki navutse. Niki wobwira urwaro kuno munsi rugifite ico kibazo, rugisiragoringa muri budgeting, rugisiragoringa muri ivyo biyayura mutwe? Ico nababwira, step ya mbere ni kumenya who you are naho ushaka gushika before you make your budget. Kandi ukiraba muri statement zawe za bank, aho amahera yawe menshi asohokera adafite inyungu. So nimba ukunda amaparufe nkanje kera, nimba ukunda kugura inuza impuzu nyinshi, nimba ukunda guspending nyine amahera ahantu adakenewe, sit yourself down, wicare bati my life, I need my finance to go towards my dream, my passion. Maybe it could be traveling, maybe it's gufasha imfuvyi, gufasha aba homeless, to help also my parents, ibintu nk'ibyo. Hari ico uvuze ngo nimba ukunda parufe nkanje bwaho kera, aho kera wabivuyemo gute? Nayivuyemo after I saw that future yanjye nagiri mu maparufe. You know, shobora kugura perfume collection ngumo nipoma, ariko ndacyari kukajya kazi nashaka, dream yanjye kirapfa, imyaka yanjye kiragenda, and the main thing munacamenya kwisi nuko wewe uri responsible for your own action. Ntuzazeheke utango kublaminga abandi bantu ahantu utashitse. It is your responsibility to take care of yourself now, and umenya aho ushika. Apana baadaye blaming abana bavyaye, baheza za trauma n'ubundi kakihinduka ya cycle. Byakuvuye ko ni wagize wariravye cankwe nawe waronse inyigisho hama uratinduragarura ubwenge ati bwa bundi na jewe ndiko ndasesagura? Byose byavuye muri passion yanjye kwina muri Afrika. For example, nagiye ndaba itike 1500 kuduga. Mvuga ati nimba za mu swiping mu maparufe, swiping mu mpuzu nshasha za buri munsi, cyo 1500 kuduga nzakigeraho ryari, ya dream yanjye nzayicomplishing ryari. And also meje gushika muri Afrika ngiye kuvisiting, nkasanga amahera nguma nayonona muri Amerika, nkagera muri Afrika ntafise ayakwije gufasha abana nayifuje gufasha. So aho niho byatanguye kuza biza buke mbona nyine ku budgeting, kandi ndajya mu rukundo na passion, mbona ko amahera yanjye kuma yigwira, ukuntu nguma niyima ibintu bidakenewe, noneho cyantangwa no kwica abandi ko bakeneye kura finance zabo nimba bashaka gushika kure mu buzima bwabo. Abantu bose bifuza aho bakorera, za conference zihuza abantu benshi, bagakenera ahantu hiyaguye, hari ibikoresho byose, umuntu akenera ari mu nama bijanye n'ubuhinga bwa none. Nta handi baje atari muri DICOBU conference room. Ndabira nawe, DICOBU conference room iri sonorize ku rwego rwo hejuru. Urabona ya makamera yiyemera, amapare y'ifoto ajanye n'ibihe, ama microphone ari ku mwanya. Iri mu ntara ya Arizona, igisagara ca Phoenix Indian School Road 41-36 North Phoenix, Arizona 85 ubusa 33. Uwo bufise umuroro mode cankwe mentorship
muri community y'abarundi? Yes, when it comes to mentorship, navuga ko narondeye ahantu henshi, ariko nabonye umuntu who's exactly Burundian, which is hard kuronka, akaba ari Samuel wa DICOBU hano. Nako ndaba video zanyu zo muri YouTube, ngwa ku kiganiro ciwe mbona kiranyohere cyane, kubera navuga ko n'ubwa mbere numvishe umurundi yagiye ibitekerezo byiza nk'ivyo yagize. Byarankundiye cyane, ndanayiposting no kuri WhatsApp yanje, kubera nakuvuza ko abarundi nyine batangwa guhindura mindset, nkuko nyene yabivuze muri iyo ntuza mu cyo kiganiro ciwe. Topic avuga ibintu byinshi bituma abarundi, abanyafrika badatera imbere. Duhereza ama examples. For example, yavuze ko abanyafrika benshi bitwaza food stamp, bakitwaza Medicaid, ariyo mpamvu badakora overtime, ariyo mpamvu umugore yasiga muhira n'abana wifumbatiye ico. Ariko by'ukuri kwifumbatira ikintu nk'ico gwashika kure gute? Ko uzi urengeje iminsi 5 kuri time clock, ukoze overtime na gatoya babikata. Kandi none mubaye abantu babiri ukaguma mufumbatiye ico kintu, muzatera imbere gute? Ibintu yabivuze mba birankozeho. Avuga n'ibindi n'ukuntu abanyafrika bapfa gusohora amahera batarinjiza yandi. Mbona wow, kino gitekerezo ni cyiza kandi cyaranyoheye. Yagisharing ni mu ya group yacu ya tera imbere Burundian youths. Kandi hari kino gitekerezo Samuel yavuze kijeje ngwicana cyawe y'umugambi yagize, nkumva ko kinjoheye cyane, kubera ijana nanga ari menshi, especially uzi ko budgeting ya spending mu buryo butari no bwiza tanagufasha imbere. So na encouraging abandi, especially abavyeyi bashaka gushika kure, bakinjira mu iyo migambi, kubera ijana nanga ari menshi, especially ukaba ufite support group y'abandi bari mu iyo ntuza mu iyo group with you, kuza mujyana na ideas n'ubundi buryo bushaka gutera imbere besides intuzo gikuba gusa. Nk'umuntu aja kenshi mu Burundi akagaruka muri Amerika kandi afise ubumenyi muri ivyo bihugu bibiri bitandukanye, niko abarundi bo kwigira ku banyamerika? So inosi is about kwiga, right? Kwiga means uruguru rwenge bwawe utawuri izindi kocha n'akandi kantu wabaronkeramo, nawe ukasha muza bwawe nawe ugatera imbere. For example, ndazi abanyamerika benshi na benshi bafite kalendari. Sinzi abantu benshi kwazi what a calendar is. Kalendari ni kajya kantu wagira ku ifoni, ku gitabo, bishoboka byose ukazubyuka wandika ibintu utegereza gukora uwo munsi wakurangiza gukora. So abanyafrika benshi nazi nago dufite kalendari, tufa kubyuka tugenda ku ikazi, nago tuzi imipango. We don't have that thing in us. Ariko umuntu abaye serious kandi abonye abazungu kuno babikora mubwo buryo bwo gutegura umunsi wabo, uwo munsi mu gatondo kutegura for the whole day, kandi ari benefit nziza, nawe ucubikora. So yo niyo kinavanye mu bazungu is ku budgeting, kugira kalendari, and also to follow a dream, to follow your passion, and to know that it's possible. You know, abazungu bafite kino kintu muri bo bavuga ati you can do it, anything is possible. Bagereza nye kufasha ushike kure. Ako abanyafrika hanige dushaka kuba twitsinda hasi, ubona ngo bishoboye, uri umukobwa, uri umuhungu, this that, nyine ibintu nyine bya negative. Ariko abazungu bafite icyo kintu muri so zabo zo kubwira you can do it, kandi bakagerageza ubushobozi bwose kugufasha nawe utera imbere nkuko nabo bateye imbere. Turiko turasozera ikiganiro, hari ico wowe ufise ku mutima ushaka kubwira abarundi ugwaruka imbere yuko duheze ikiganiro? Yes. Abarundi bose bari muri diaspora ni kuba serious n'ubuzima, ni ku start to incorporate your life, wicare hasi utekereze me as a Burundian. How can I make my country better? How can I make myself better for my country? How can I make my country be known for something great? Right? Sinzi ko abantu benshi bazi ko Burundi bahagize the poorest in the country or in the world, something like that. So it is time tutangwe gutekereza as a group, tutangwe gutekereza as an individual, tutangwe gutekereza as a family on how we can get far as Burundians.
Shari urakoze cyane no hanyuma nitwabakenera twizere ko muzosubira kutwitaba. Murakoze cyane Imana ibaheze.